wowe wikeka ko wahumanijwe canke warozwe hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga wowe wikeka ko ufise inyatsi kubura uruvyaro kwisanga mu kibazo co kubengwa kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi karibu cane arafasha n'abibwa ivyabo avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe akabigenero ku bari kure nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari kuri telefone gusa Dr. Swale arabikemura ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura zone Buterere hafi ya Maison Verte ibarabara rya 27 muri DB mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Panda katika shingo lake. Yonga. Umetokea wapi wewe? Hausemi. Nani umetokea wapi? Hausemi. Wewe ni nani umetokea wapi? Ya habibi Allah. Tatizo lako lilikuwa tatizo gani? Tatizo yangu. Ulikuwa unaumwa nini kawaida? Majini. Mimi naona ni majini juu para vitu vinanishikaga usiku. Vinanikunguta kweli. Vinanikunguta. Ewa. Lakini alhamdulillah. Naona Mganga alikwambia kama ulikuwa una matatizo yako wewe na mume wako. Bilikuwa vinasababisha pia hivi? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Naam. Ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi cyanke mu buraruko, mwiriwe cyanke mwaramutse cyanke igitondo cyiza cyanke ijoro ryiza cyanke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari muri Omani, abari Qatar, abari muri Saudiya, abari muri Omani, abari muri Kenya, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, abari muri South Africa, abari muri Somalia, abari muri Zimbabwe, abari mu bihugu bitandukanye bigize isi. Kuri bajya bose bipfuza kuganira natwe, kuri bajya bose bipfuza ubufasha natwe, mushaka kuturondera ku nimero yacu ya telefone nayo siyindi ni iguteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 775. Iyo nimero mwituronkako ku telefoni ntoya, mudutelefone muraturonka no kuri WhatsApp muraturonka.
canke guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 462. Iyo nimero urayituronka kuri telefone ntoya, dutelefonye kuri telefone ntoya uraturonka, kuri WhatsApp uraturonka. Notevye mumenye neza, ntutore nimero cha telefone utari serious, ntutore nimero cha telefone uje kutudiranja, uje kudutesha umwanya, kuko dufise umwanya muto cyane. Kenshi na kenshi tuba tukutagira nte, tuba tuko turafasha bajya anya bakenewe gufashwa. Hariho abantu mutwitura muje kubaza, muje gutakaza umwanya, utahure neza, umenye neza ubuzima ni katihabwa, ubuzima n'amazi aseseka ntibayore. Iyo umaze kurindira kaseseka ntaba akiyobwe. Kandi kuri WhatsApp nimukoreshe apere, andika SMS cyangwa mukoreshe voice utubwire ikibazo cyawe ufise. Kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, kuri TikTok mwandike Dr. Swale Ntakirutimana, hama kuri Facebook mwandike Dr. Swale Ntakirutimana. Imbere byose icyama k'ikiganiro cy'uno munsi tuzakurabira hamwe, tuzakurabiramwo hafi ibimenyetso bigaragaza umuntu agendana uburozi, umuntu agenderejwe n'amashetani, umuntu agendana n'ijini ribi, umuntu harozwe ijini ribi mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ubuherutse naratanze ikiganiro ibimenyetso bigaragaza uzoraba ku mupfu, ku muntu yitavye Imana. Nura mukubibona ibyo bimenyetso uzotahure neza, kandi umenye neza yuko uwo mupfu wawe atapfuye, kuteko Imana yapfuye atapfuye. Natanze ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko umuntu yapfuye atapfuye. Natanze ibimenyetso bya mbere bigaragara kuri uwo mupfu nyene yapfuye, umubona ko ku maso akigamenga ubona nga yapfuye. Natanze ibimenyetso bigaragaza mu nzozi, natanze ibimenyetso bigaragaza ubuzima busanzwe, gushika no kwirimbi ku kaburi aho yahambwe. Ibyo bimenyetso uramusubibonye icyo bisigura. Ariko kiranone huno munsi nza gutanga ibimenyetso bishika ku 10 na bingahe bigaragaza umuntu yarozwe ijini ribi, yarozwe ishetani ribi rimugendanira. Murakoze cyane gose. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe adushoboje gushika kuri uyu mwanya. Ni saha singuvu zacu canke ubushobozi bwacu canke kumyikana kwacu kwa cyane oyanamba, ahubwo nubushake n'ubushobozi n'ubugombe bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe nyene baragwaye, bararemvye, abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bariko barabura ababo, abandi bari gusambura izabo, abandi bari gusambuzwa izabo. Ariko je nawe turi bazima, kuko hariho abagenda mu bitaro ari bazima bagasubira inyuma batabarutse, abandi bariko barabura abavyeyi babo, abandi bariko barabura abana babo, abandi bariko barabura abafasha babo. Ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyene icubahiro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, wewe atuyoboye mu gihugu kirimwo umutekano, amahoro, urukundo, iterambere, ubutungane kuri bose. Amahoro kuri bose, ubutungane kuri bose, urukundo kuri bose, eka aragahora ku ngoma umutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora uburundi n'abarundi. Turi mu mahoro, turi mu mutekano kubera ubuyobozi bwiza dufise. Imana ihezagire uburundi, yongere ihezagire n'indongozi zacu, na cyane cyane nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora uburundi n'abarundi. Kuno mwanya nino saha Dr. Swale narimaze igihe ntabonekana, kubera yuko gufatirwa kwa cyane gose, kubera yuko tuba dufatiwe na byinshi ibi nabiriya, duhamagurwa na benshi, twitwurwa na benshi, bato baraturondera, bakuru baturondera, hagati n'agati bakaturondera kugira ngo dushobore kubatunganiriza. Ndabasabe kuri bajya bose mukunda ibiganiro byacu, mukunda inyigisho zacu, mudufashe gukora subscribe, gukora partage na jeme na commentaire n'ibindi, kugira ngo inyigisho zacu, ibiganiro byacu bishobore gushika kure cyane.
kuno mwanya uri hejuru ngomba kugira ngo ntangure gutanga ibimenyetso simusiga, ibimenyetso bigaragaza umuntu yagize nte, umuntu yarozwe amaze kurogwa, akarogwa ishetani, akarogwa ijini ribi rimugendanira mu buzima bwiwe bwa misi yose. Wewe uri kuranyumviriza utahure neza kandi umenye neza yuko ata muntu numwe atarogwa, kandi umenye neza ko uburozi nta hamwe bwimiriwe. Namana bivuze imisose, uburozi ni busaba passport, ni busaba visa, aho uri hose urarogwa, icuri cyose urarogwa. Nimba intumwa z'Imana byasheze karogwa, wewe na jewe ni gute? Kuri ubonye rero ngiye ntangure inyigisho yacu nabateguriye ko Dr. Swale sinema mvuga ibintu nkwiye mu mutwe, ahubwo ni ibintu nicara hasi nabo dukorana, hama tugategura inyigisho zijanye twisunze kuraba abatwitura benshi ibibazo baba bafise, tukaje dutanga inyigisho zijanye n'ivyo abagwayi bacu benshi akunda kwiturako. Uburozi ni ingwara mu zindi nkuko malaria ugwara ugafata umuti ugakira. Umenye yuko n'uburozi udafashe umuti ngo uvuge ukire ntushobora gukira, kuko ntushobora guhabwa umuti w'uburozi ngo ugende kwivuza malaria. Ico nikibaho nkuko Dr. Swale na jongo malaria nitura abaganga babijejwe. Ni ngo kandi niyo urozwe uritura bajya bijeje kugira ngo bashobore bashobore kugutunganiriza. Ikimenyetso ca mbere rero kigaragaza nosha kuvuga yuko kuvyerekeye amajini, mvuze amajini benshi ni mu bitahura kubera amajini ni biremwa. Ijini rivuye mu bivuga ikintu kitabonekana, ni biremwa vyaremwe mu muriro. Muri yo majini hariho amajini yubaha Imana n'amajini atubaha Imana. N'witwege abantu nyene hariho abantu bubaha Imana n'abantu batubaha Imana. Ibyo bintu bitegere neza. Mu majini hariho amajini meza asenga kandi akurikiza amategeko y'Imana akayubahiriza. No muri ayo majini nyene hariho amajini mabi adasenga, ariyo amajini yiba, asambana, aroga, yica, agirane. Nk'akaroro gatoyi, ushobora gusanga wewe kiremwa muntu warungikiwe nk'amashetani ani y'amajini. Reka ndabigusigurire neza imbere ko ninjira mu kiganiro nyezina, kandi imbere ko ninjira mu kiganiro nyazina munazi ko na publicité abantu kwage dukorera ibiganiro byinshi ingene bagiye twage tubavura mu biyaga hatandukanye, abandi tubavura mu bundi buryo butandukanye, ingene byagiye biragenda. Ushobora kuragwa ijini rihagararira ubuzima bw'iwawe, ugasanga wewe ijini rya mbere urozwe gishetani, ugasanga uzohangayika wiruke n'ubuzima, ariko uzokwama uri hahandi nyene. Iryo ni shetani warozwe kugira ngo riguhagararire kubyerekeye ubuzima bwawe busubire buri hasi. Uzorogwa ni shetani rizogutuma kira jambo ryose uvuze rihagarara kugira ngo ntihabe umwumvikano hagati y'abantu na wewe. Hari abantu ushobora gusanga rero umuntu ntawuri neza, hari abantu ushobora gusanga ari ingeso zabo mbi, baroze kuvuga nabi, ariko babye bari ariyo kamere yabo. Ugasanga uvuze ikintu ciza ya shetani rigihinduye ikintu kibi, cyari bonekana yuko umengana ikintu kibi, ibintu byinshi n'ibindi byicane gose. Hakabona shetani kuroga wewe rijeje kugirade kugutakaza ibintu, kwibwa ibiki abona abahe ni cuma ulete. Mu bitahure neza, bantu mukunda gutakaza ibintu byanyu, bantu mukunda kwiba, bantu mukunda kwibwa no kwiba, keshi na keshi biva kuri amashetani. Reka ninjiye mu kiganiro cyacu nyezina sindabicishe amajambo. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko wewe warozwe, wewe wagize mu buzima bwawe warozwe ishetani ribi, gidaimoni, gijini ribi, ry'uburozi rikugendanira ubuzima bwawe bwose, ugiye kuryamarira kugendanira, ibyo ukora kwa byose rakugendanira, rituma ibyo ukora byose no bitagenda neza. Gerageza unyumvirize, wewe uri kuranyumviriza mwana wa mama, ugerageze wumvirize ikiganiro cyanje, tora agatebe wicare hasi wumvirize. Bishaka kugirante, bishaka kugufasha mu buzima bwawe buno munsi, mu ruvyaro rwawe, mu buzukuru no mu buzukuruza. Kwera uburozi ni ingwara mbi cyane gose, ushaka kuyifise ukana kuyivuza ikagirante ikabandanya yandukira umwana, umwuzukuruza, ariko malaria uyigora wenyene ntiyandukira. Murakoze cyane gose. Ikimenyetso cya mbere, kumva ikizunguzungu kidahera. Ikizunguzungu, mvuze ikizunguzungu, wumve ko ari ikizunguzungu kirenze cyane gose, ku buryo uhagutse ngugira usenge kumva ikizunguzungu, ku buryo uhagutse ngugira ukora ikintu gato kumva ikizunguzungu, ku buryo uri kuragenda ukishitira usanga wikubise hasi utazi naguye hasi. Ico ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko wewe warungikiwe, warozwe ijini gishetani ribi
rikugendanira mu buzima bwawe kuko ni kuvuga bigenda gute iryo jini iryo shatani k'idayimoni k'ijini ryinjira mu mitsi itwara amaraso rimaze kwinjira mu mitsi itwara amaraso rigakontorora ubuzima bwawe iya mitsi igatransfera mu bwonko hama ukamanza kugira ibibazo byo mu bwonko ukumva ibizunguzungu itagira uko ngere bingana waje kwa muganga kwivuza ingwara ikaguma iri hahandi nyene mwana wa mama nimba ico kimenyetso uzi kugifise ugerageze vy'ukuri uturondere hakiri kare gose amazi atararenga inkombe wanga kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo ico ni kimenyetso ca mbere kigaragaza yuko wewe wakorewe uburozi bwo kurogwa ijini ry'ishetani ribi mbana bamukoranyumviriza uburozi bw'ijini ntimubwiranye n'ubwo burozi bw'intuzeye sinzi ubwo busumu sinzi ngibitimba bituka ntimubigereranye uburozi bw'ijini uburozi bubi cyane gose kuko uburozi bw'ijini bukugwayo n'ijini nyene ikimenyetso kigira kabiri ni kugira nte kumva ibintu bigenda mu mubiri mu mubiri wewe uranyumviriza papa wanje mama wanje mukuru wanje mutoyo wanje nyene icubahiro camwe mwene icubahiro wese ibimenyetso uramaze kuvyumva mu mubiri iwawe nimba amaze kumva bino bimenyetso ugerageze utora agatebe unyumvirize neza kandi untahure neza iki kimenyetso nimba uzi ko neza ugifise ugerageze utora agatebe unyumvirize neza kugira ngo ushobora kumenya ko ubuzima bwawe bwifashe nuko ushobora kubukontorora bigikunda ko bukontororeka hari abantu batwitura kugira ngo tubafashe gasanga basigaje igihe gito kugira ngo bavugwe uburozi muze kumara hari igihe ikiringo mara kumara maze kumara ico kiringo ushobora gusanga ari kibazo mu buzima bw'iwawe gusanga kuzana amakanseri ibiki n'ibiki ibintu nk'ivyo honya ikimenye ni kuvuga iki kumva ibintu bigenda mu mubiri nabwiye yuko amashetani canke amajini arinjira mu maraso akakontrola mu miso akagenda ukumva ibintu bigenda mu nda ukumva ibintu bigenda mu maguru ukumva ibintu bigenda mu mugongo ukumva ivyo bintu birakunda kugushikira nimba uzi ko kino kimenyetso gishobora kwama cagushikiye gerageza uturondera kirikare amazi atararenga inkombe ikimenyetso kigira gatatu ni kugira ne kwibagira bukwi na bukwi ukibagira ikintu nk'akaro gatoyi aha jewe mfise kontakire z'umuduga ndazifise ngaha mu ntoki ndiko ndazirondera nabizi ndugumba isaha nzima imfunguzo ziri hehe canke igikombe kiri hehe canke amafaranga ari hehe ariko ubifise mu ntoki namba uzi kukunda kubyo nikunda gushikira ico ni kimwe mu bimenyetso bigira gatatu bigaragaza ko yagize nte warozwe ushetani ijini tandukanye neza uburozi bw'ijini ndashaka kandi uburozi bw'ijini ntubugereranye n'ubwo bundi burozi ushobora kuba kandi nkuko umuganga avura izi ngwara zibayabaye izi ngwara sinzi isumu iki niki ntumve ko ushaka kuvura ibintu by'amajini oya kuvura ibintu by'amajini iyo n'indi level hejuru gose ni kuvuga yuko ikimenyetso kigira gatatu navuze yuko gutakaza kwibuka ibintu vyawe ubufise mu ntoki kwibagira keshi na keshi ikintu wabonye nkino wabonye mu nzozi ukarota kibagira cyane ikintu ufise mu ntoki ukakibura ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe ijini ry'uburozi ikimenyetso kigira kane ni kugira ne kubura isoni ugasanga uriko uravuga ibitavugwa imbere y'abantu y'abanyecubahiro imbere y'umuryango imbere y'abana ugasanga umuvyeyi ariko arakora ibintu biteranye isoni imbere y'abana biwiwe ugasanga umwana akakora ibintu biteranye isoni imbere y'abavyeyi biwiwe ugasanga umunyecubahiro akakora ibintu biteranye isoni imbere y'abarongoye ivyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yagize nte yarozwe afise iki yarozwe ishetani ariko nizire ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibi bintu nta bihari keshi na keshi bikunda gushikira abano bantu barozwe bafise ibintu by'uburozi ariko indongozi zacu zifise imico myiza n'akaranga keza eka n'indero runtu ikimenyetso kigira gatanu ni kuvuga iki ni kugira ne
kumva umutwe muntahure neza pana kuza munzanira ingwara zo kwa muganga zo kuri presse rya muzanira je ngaha anya we nambomba umutwe kwameneka ishobora kuba ari malaria ishobora kuba ari yindi ngwara ungene umutwe umeneka igiko ungire ndabisigure untegere neza untahure neza unyumvirize neza kugira ngo utaza kunzanira ingwara ntashoye kuvura ni kugira nti ni kumeneka umutwe cyane gose buri mwanya kumeneka umutwe meze gute ni kumeneka umutwe uruhande rumwe ububafu cyane mu buryo si kumeneka umutwe gusa gushika ugrane utori gitambara aho wafashe imiti wafashe paracetamol wagengo maseru magabanya umutwe vyanse gushika ufata igitambaro kifunga mu mutwe ariko umutwe ukabandanya umeneka gushika ukoma induru Ico ni kimenyetso kigaragaza umuntu yagize nte yarozwe amajini mabi hariho amajini meza n'amajini mabi uvyumve uvyanye ni nkuko mu bantu hari abantu beza n'abantu babi uvyumve canke uvyanye sindabigushamo ku nguvu nukugira nte namahitamwo yiwawe ico ni kimenyetso kigira gatanu kigaragaza umuntu yarozwe amashetani mabi mwana wa mukwanyumviriza nizere yuko igice kigira kabiri reka tubandanye kugira ngo kugira kigara cyumvikane neza ikimenyetso kigira gatandatu grane umutima wawe gutera unyaragurika gose umutima gutera wiruka cyane gose na mpamvu nimwe zituma umutima utera wiruka cyane gose bishobora ugasanga shetani giciye mu mutima kiro kwa muganga agupima pressure asanga pressure kiruka gose agoshenga imiti bimwe biri handi ngere iyo shetani gitwa khanasi ni shetani kesha keshi rimeze nk'inzoka rikora ni shetani gitwa subiani kesha na keshi uyu subiana afisa akazi akora uyu khanasi afisa akazi akora iki ni kimenyetso kigira gatandatu mbega umutima wawe ubutera nyiruka gose ubutera wiruka cyane gose ubufisi bwo wabyicane gose ugatira umutima wiruka cyane gose urakoresha imiti ko muganga biranka byananirana byarase gerageza utonde kugira ngo dushore kugufasha amazi atararenga inkombe ikimenyetso kigira ikindwi kugira ishavu ribenze cyane gose ku bantu baba mama kugira ishavu ribenze cyane gose ugasanga aho ushaka gusanga umukenyezi yishuye ibyo yishakiye umugabo wiwe ugasanga umugabo avuga ibyo yishakiye ku mugore wiwe ugasanga umuvyeyi aho kugira ngo ahanure atayemwo umuriro araturiye ku mwana wiwe ibintu nk'ivyo onye ivyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu afise ishetani ijini gishetani ribi cyangwa gasanga ningeso ziwe zibimutera ikimenyetso kigira icy'umunani kuguma wayuza uri kuraganya n'abantu nk'akaroro gatoyi uri kurasenga ugumye wayuza urahagurutse ugira usenge ugumye wayuza uri kuragana n'abantu b'abanyecubahiro muko muragana nabuguma wayuza ico ni kimwe bimenyetso bigaragaza umuntu yakorewe uburozi bwo kugira nte yarozwe ijini ribi rimugendanira mu buzima bw'iwiwe mwana wa mama uri kuranyumviriza gerageza ukurikira ikiganiro cya kabiri gikurikira kivuga ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe yatayemwo ijini idemoni shetani imizimu mibi imugendanira mu buzima bwiwe bwose hama ndabifurije ndabasaba yuko mwohanahana inzu y'inyigisho zacu muhanahana ibiganiro byacu mudufashe kuri subscribe mudufashe kuri partage mudufashe kuri jeme mudufashe kwandika commentaire kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure kugira ngo mudutere inguvu tuzobana tugirane tubahereza ibiganiro byacu hama ndabifurije umunsi mwiza ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu Imana ihezagire uburundi ihezagire n'indongozi zacu yongere ihezagire n'abavyeyi bacu murakoze cyane gose mugire ibihe byiza